Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Digne Karondo. Ndabahaye mwiyo nshuti namwe abakunzi ba Radio RPA ijwi y'abanyagihugu kaze makuru ko no wa gatatu igenekerezo ya 18 ruhuhuma umwaka wa 2026 mere ku ngingo nkuru ziyagize. Ubuzima bukakaye impunzi z'abanyekongo bari mu ikambi ya Busuma babayemwo harimwo kubura amazi imiti n'ibindi biri mu bituma izo mpunzi zibandanya kugerageza gusubira mu gihugu cyabo. Muri Tangara naho abadandaza baho bariyamiriza intererano y'agasakisaki basabwa n'abajeje intwaro aho babwirwa ko arayo gufasha impunzi z'abakongomani. Nkuko mumenyereye ku misi yose ya gatatu igice cya nyuma cyano makuru tubashikiriza ikiganiro cy'urunani rw'imenyesha makuru. Uyu munsi tugaruka ku by'umukuru w'igihugu aherutse kwiyemerera agenwe kurongora umuryango wa Afrika. Iyo yari incamake mukanya ni inkuru imwe ukwayo. Nongeye kubaramutsa duhego no nkuru iciye ku masonga abanyeshuri 4 ku 8 bo kw'ishure gisumbuye rya Musema baheruka gufatwa ku mboza amatohoza ajanye n'iturirwa ku nshuro ya gatatu yabumwe mu buraro bw'abakobwa kuri iryo shure bararekuwe abandi bane bagizwe n'abahungu 2 hamwe n'abakobwa bakaba bakibandanya kubakorako amatohoza. Mu gihugu buraro bwahiye abanyeshuri bose bari mu mashuri gusubira mu ivyigwa bamwe mu harane agateka kazina muntu mu Kayanza basaba ko abo bana borekugwa bakaja gukurikirana ivyigwa hama hakagurwa amatohoza y'ukuri atarayo guhuma amaso abantu. Abo banyeshuri bose uko 8 bari bafashwe ku wa gatatu igenekerezo ya 11 ruhuhuma uyu mwaka. Ubu naho bitandukire yavugwa mu mpunzi impunzi z'abanyekongo ziri mu ikambi ya Busuma zirabandanya kugerageza gusubira mu gihugu cyabo kuko aho ziri ubuzima busa n'ubwanse. Ishirahamwe ryita bijanye n'ifungurwa ku isi PAM rimenyesha ko izo mpunzi zugarijwe n'ingorane zitandukanye harimo kubura amazi meza, kubura uko bivuza n'ibindi. Ino nkuru tuyibaze Walter Kwizera. Zimwe mu mpunzi z'abanyekongo mu ikambi ya Busuma zibandanya kugaragaza ugushaka gutahuka mu gihugu cyabo ca Kongo naho gushika ubu ico gihugu kikirangwamwo intambara. Naho biruko gushika ubu nta mugambi wo guhungura izo mpunzi ku mugaragaro urashirwa habona n'igihugu cy'u Burundi nkuko bishikirizwa n'ishiramwe rijejwe gutanga ifungurwa ku isi PAM. Kimwe mu biriko bituma izo mpunzi zihitamo gutaha n'ubuzima bubi buzugarije kandi butigera buhinduka. PAM rikavuga ko izo mpunzi zugarijwe hanini no kubura amazi meza, kubura uko zivuza, kubura imfungurwa zikwiye n'ibindi bikoresho zisanzwe zikenera mu buzima bwazo bwa misi yose. Ababangamiwe kurusha abandi muri izo mpunzi n'abana bato batarakwiza imyaka 5, abakenyezi bibungenze, abavyeyi bonsa n'abandi bana batandukanye n'imiryango yabo mu gihe c'intambara. Kubwishira hamwe PAM rero ubwo buzima bubi izo mpunzi zirimwo buriko bwunyurwa no guhunguka ku bwinshi kw'impunzi z'abarundi ziriko ziva mu gihugu ca Tanzania ibituma ishira hamwe gita y'impunzi HCR riremerwa gusumba nuko vyahora. Amakuru ava mu ikambi y'Ubusuma amenyesha ko ibiganiro hagati y'u Burundi nabo vyega ku kijanye no gutahukana izo mpunzi z'abanyekongo vyatanguye ariko gushika ubu nta kiravamwo. Walter Kwizera arakoze. Tukiri muri ico gisata nyene urunani sidashibika ruharane agateka k'impunzi ruregura ingendo gukubita buyoka bamwe mu barundi bari mu makambi y'impunzi yari mu gihugu ca Tanzania hamwe n'agatotezo bakorerwa abarongoye makambi barorera. Umuvugizi w'urwo runani amenyesha ko bari baragabishije ko inyuma yo gusamburirwa amazu impunzi z'abarundi mu ikambi ya Nyarugusu na Nduta zishobora guhura n'ibindi bibazo bikomeye. Jean Bosco Vyizigiro abona ko hageze ko ariko atoteza izo mpunzi bakwiriye kwitwarirwa mu butungane mpuzamakungu. Tumukurikire. Muri CDHBK ibyo twavuze bitanguye kugaragara, ibyo twagenda dutinya ko bizokurikira nyuma yo kubomorera impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania. Ubu hatangura uruhigi rw'abantu ku giti cyabo bafise aho bahuriye n'imigwi y'impunzi nyinshi cyane cyane abapastori. Ubu tuvugana Pastor Chartier Nzoyihera n'umwe mu bafashwe
bagakubitwa bazizwa ngo nibo batumye umugambi wa tripartite utaja mu ngiro. Tukibaza nimba iyo tripartite ari ukubomorera inzu impunzi z'abarundi, gutegeka impunzi z'abarundi gutahuka ku nguvu, aho nuwerekanye impamvu z'umutekano wiwe wo gutaha ahita akubitwa hafi yo gupfa. Ubu Pasteur Shatenzo yera turi kuvuga uyu munsi ameze nk'ikiruruma kubera inkoni yakubiswe akubitiwe mu biro kwa Siasa Manjeje. Hari n'abandi batanu bivugwa ko bafashwe ariko sedashibika turiko dukurikirana ibyabo, bashobora kuba hari aho bafungiwe kandi turaguma kubikurikirana. Muri sedashibika saba leta ya Tanzania guhagarika agatotezo k'abakozi b'Imana kubera ko ubutumwa bari kuvuga ni bumwe mu buhumuriza ababuze abahumuriza aho hase bari guhungira hitabitayeho. Kandi turasaba ko Pasteur Shatenzo yihera akurikirana ubuzima bwiwe akavuzwa akitabwaho ntapfe azize ko nta n'ushobora kumuvura kubera ko abamukubise asubasha. Turasaba amashirahamwe dusanzwe dukorana ubu twovuga ngo ashira imbere y'ubutungane Siasa Manjeje kubera ko ibi byose biri gukorerwa mu biro byiwe, niho bari gukubitirwa, ni naho habera inama hagati yawe n'abarundi bitwa imbonerakure. Kandi dusaba ubwo gwaruka kureka iyo ngendo yo kwicisha bene wabo kubera ko ntabwo bizokwijana uko byagenda kose. Mu mpunzi zakubiswe cyane harimo batanu bari baranyurujwe mu ndwi iheze, ariko twahavuye tumenya ko bafunzwe bakaba nabo barasinzikarije ubuzima bimwe bidasanzwe. Mu bijyanye n'agateka kazina muntu naho ishirahamwe rihane agateka kazina muntu n'akabanyororo APRODH ryatewe impungenge n'ibitigiri by'umurengera by'abanyororo bafungiwe mu gasho ka komisariya ya komine Cibitoke, rikavuga ko biva hanini ku kudindiza amadosiye yabo. Uwujejwe kumenyesha amakuru muri APRODH akaba bishikirije inyuma yaho abanyororo bafungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ya komine Cibitoke batabarije ubuzima bwabo kubera ko ibitigiri byo bahafungiwe byababa 500% by'ubushobozi ako gasho kagenewe. Kubw'umushingamanza Evariste Nkunzimana rero ivyo biteye kubiri n'amategeko agenga agateka kazina muntu y'u Burundi eka mbere na mpuzamakungu Burundi bwateye ku mukono. Evariste Nkunzimana akavuga kandi ko iyo umuntu afunzwe bitamwambura agateka kiwe. Kurikira umushingamanza Evariste Nkunzimana agiye cyo kumenyesha amakuru mwishira hamwe APRODH. Ibyo tubona mu gasho ka komisariya ya komine Cibitoke birateye isoni mu gihugu kigengwa n'amategeko. Abo banyororo babayeho nabi cyane, aho baryama hasi naho bagakuranwa, ntibagira icyo bipfuka canke bafungura, isuku ryojo n'umugani. Kibabaje kirengeye ivyo, benshi muri abo banyororo bahafungiwe ikiringo kirenga amezi 6. Aha twababwira ko muri ubwo busho amategeko avuga ko nk'igitabo kigenga uko imanza zitohozwa nuko ziburanishwa ko atamunyororo arenza iminsi 14. Amategeko igihugu cyateye ku mukono, yaba amategeko y'igihugu canke mpuzamakungu, arerekana neza ko agateka k'umunyororo kubahirizwa mu bisata byose. Aha twovuga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu, ibyo bita Pacte International Relative aux droits civils et politiques, amategeko araba ibyihohoterwa, Convention contre la torture, igitabo nyafrika, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, arabuza ihohoterwa ry'abanyororo agashingira cyane ku gateka kabo. Turasaba ubushikiranganje bw'ubutungane ko bwo kwihutira kuraba ibibera muri ako gasho, bakarekura izo nzira karengane, bufata ingingo zubahirije amategeko, ingingo zibereye zihesha agateka abo banyororo n'igihugu muri rusange. APRODH irasaba umugwi uraba agateka kazina muntu CNDH ko kwihutira kuraba ibibera muri ako gasho no mu bundi busho muri rusange. Ipfungwa ry'umuntu ntigigera ryaka uburenganzira umunyororo bwo kubaho nk'umuntu. Nico gituma APRODH yama yasemereye ko leta itokwigera yibagira iyubahirizwa ry'agateka k'abanyororo, kandi ko iyubahirizwa ry'agateka k'abanyororo ari kimwe mu biranga igihugu kigengwa n'amategeko. Tumira amategato tuce tubandaniriza mu yavugwa muri politike.
umugambwe CNDD FDD nawe uca mu nzira zose ngo bikunde ugume ku butegetsi. Frederic Bamvuga inyumvira abona ko ugendana ubumuga buzowushira hasi, ubwo bumuga ngo nakaboko karekare kabaranga kagatuma badatinya no kwicanira hageze amagaburanyama. Kurikire Frederic Bamvuga inyumvira yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hari mu kiganiro ijambo ni gwawe cyo ku munsi w'Imana uheze. Ubumuga bwabo n'ubumuga bw'abasuma. Abasuma yo bibira hamwe hageze ko baza kugabura ntibumvikana baza baricana. Nanje njya guha akarore hari abantu batandatu bahora bagenda kuganira muri Afrika y'Epfo baserukira CNDD-FDD. Uwa mbere yari Rajab, uwa kabiri yari Nkurunziza, uwa gatatu yari Simoni Nyandwi, uwa kane yari Adolphe Nshimirimana, uwa gatanu yari Bunyoni ari Guillaume, uwa gatandatu yari ugeri ku butegetsi Evariste. Hasigaye bande abo bantu bamaze gupfa nibo bicaniramwo, nta muntu wo hanze ya CNDD-FDD yishe n'umwe muri abo, nibo bicanira. Ikiranga basuma baricanira birageze ko bagahura. Nibi n'ubumuga kuko nta projet de société bafise. Kutagira projet de société n'ubumuga, nta mugambi bafise kwiza abanyagihugu ko abanyagihugu nabo gupfa ni kubahenda ni kubiba. Rero ubwo n'ubumuga budasanzwe witwa ngo urimo arondera ubutegetsi. Nicyo gituma navuga nti ibyo nivyo bizobica. Umumenyesha makuru Bob Rugurika ku ruhande rwiwe nawe agaruka ku bumuga buzingamitse abagumya banga bamwe ba CNDD-FDD bugatuma batubahuka guharanira ineza y'igihugu. Ubwo bw'ingaruka z'ivyaha abo bagumya banga baba barakoze ngo ni ubumuga kuri uwo muce, ubumuga ariko butuma CNDD-FDD ibiramaze kabiri. Kurikira umuyobozi wa RPA Bob Rugurika nawe nyine n'umutumire mu kiganiro ijambo ni gwawe giheruka. Hari ubundi bumuga bukomeye cyane buri mu ntwaro ya CNDD-FDD kandi mubabaje ubwo bumuga mvuga yuko bukibujije yuko Burundi bukira niki n'ubwoba buri no mu banywanyi ba CNDD-FDD. Hari abanywanyi ba CNDD-FDD bakoreye Nkurunziza kandi bakoreye amategeko yiwe. Hari abanywanyi ba CNDD-FDD bayoboka amategeko y'uyu Evariste Ndayishimiye no muzi, bayoboka amategeko ya Adolphe Nshimirimana, bayoboka amategeko yabo ba Rajab ahejeje kuvuga Bamvuga inyumvira. Hari abantu rero bavuga bati twebwe twaramaze kwiyambika iceyi kwitwa ba CNDD-FDD, twebwe twaramaze kwiyambika iceyi mu gukorana na bana. Ugasanga rero no munsi abo bantu bagira bati ari ibara ryaraguye naho tutabishaka ariko bakabigumamo muri uwo mwanda baguma gafibaya. Nibwo bwoba mvuga bagira bati ntitubone iyo twoja. Mugabo nshaka kuvuga iki, umunsi bazotahura yuko ya notion y'igihugu rimwe Bamvuga imbere yavuga erega no mu bindi bihugu ari cyo bita la notion d'irrepentir. Nukuvuga iki, nukuvuga ko mu butungane ku muntu yisubiyeko yemera amakosa hariho amategeko bene abo bantu abagirira imbabazi. Hari amategeko abeza cyane agabanya amahano bakorewe. Ivyo rero nivyo mvuga CNDD-FDD bamwe barasubwoba nk'uko umengo iyo ntwaro canke ayo mahano ya CNDD-FDD bikirakora ntiyahera umengo bazohanwa kubera ko bari bashukitse na Ndayishimiye cyangwa na Nkurunziza cyangwa na Adolphe. Siko bimeze. Ivyo byose bishobora kuva mu CNDD-FDD. Hariho abashobora kwitanga bakanakora ibishoboka kugira impinduka ishoboke, kugira aya mahano ari karaba azohere. Abo rero nibo namavuga nti abo bakwiye kubimenya yuko ico gihe igihugu rega kirabashimiye. Uyo akaba yari Bob Rugurika umuyobozi wa RPA. Mu bijanye n'intwari bereye naho abadandaza amakomine ya Ngozi na Tangara mu ntara ya Butanyerera bariyamiriza intererano y'agasakisaki basabwa n'abajeje intwaro ngo nayo gufasha impunzi z'abakongomani mu gihe nabo basanzwe bafise amikoro make. Ivyo babona ko ari agatotezo bagasaba ko iyo ntererano yohagarara. Emmanuel Ndayishimiye aratubwira ibijanye n'iyo ntererano. Iyo ntererano iri gusabwa ku nguvu abadandaza bo mu makomine ya Ngozi na Tangara mu ntara ya Butanyerera ngo niyo gufasha impunzi z'abakongomani ziri mu Ruyigi iri kwisabwa n'abakuru b'imitumba. Abo badandaza bavuga ko iyo ntererano atayitaniye n'ubusuma kuko atagitanse batanga. Mudandaza ibinyobwa bakamwaka 220, mudandaza ibyo bisanzwe by'imibotike bakamwaka 10,000, kandi abadandaza utuntu duto duto ukuvuga nk'abajya
badandaza ibintu by'isambushwa bakariha amahera 5,000. Igitangaje ubaka ayo mafaranga nta n'agapapuro na gatoya bamusigarana, ahubwo batera ubwoba uwase kuyatanga, aho mbere bamwe babona yuko n'ubusuma buzobamwo. Abo badandaza bariyamiriza iyo ntererano bakavuga ko basanzwe nabo nyene bafise amikoro make badashobora kuronka ayo mahera baguma basabwa agasakisaki. Twebwe abenegihugu yuko uyu munsi mu gihugu c'Uburundi inzara ica bica biracika, niba kibazo kuri neza abenegihugu babasaba ivyo badafise. Muga nta nama yigeze igirishwa abo bantu ngo bamenye ico gikorwa ko mugihugu kirakora, twebwe biraturuhije. Abo banyagihugu bo mu ntara ya Butanyerera basaba ko iyo ntererano yohagarara mu maguru masha. Nituraronka buramatari w'intara ya Butanyerera Victor Segasago kugira agire ico ashikiriza. Emmanuel Ndayishimiye nawe arakoze. Abanyagihugu muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega barasaba jeje intwaro muri iyo komine kubasanurira amabarabara uyu munsi asa n'ayageze aho umwansi ashaka, ku buryo hari namwe muri yo bitagikunda ko bayakoresha kubera yuzuyemwo ibinogo, ayandi akabamwo amashamba, ibiheza bikabagirako ingaruka mbi zitari nke. Mugenzi wacu Elvis niyo mwungere Nido. Ibarabara ryo nyene rikimeze neza muri iyo komine ya Bugendana ni barabara rikuru riri mu kaburimbo. Abanyagihugu twasanze batubwiye ko ayandi mabarabara yose ageze atemba ko yatuzuye ibinogo yamezemwo amashamba. Uyu munyagihugu twasanze arabitubwira. Amabarabara arateye isoni cyane umuntu ariko arengana. Amabarabara na rimwe ryo muri iyo komine ya Bugendana tubura ikirengana kiretse gusa ry'ikaburimbo, kandi yose imigenderanire yose yaratosekaye. Yaba yakozwe n'ishirahamwe Association hamwe n'ayandi abanyagihugu bari bakora. Nabitse rero amabarabara yose yuzuye ibinogo kandi nayo yuzuye amashamba. Ikindi abanyagihugu bavuga nuko mu mabarabara mwamwe uretse ibinogo byabaye umurengera ku buryo n'amakinga biyaguye kuyacamwo, n'ibiraro bimwe bimwe hari aho vyononekaye ibituma ayo mabarabara atagihita. Uyu munyagihugu aratubwira mwamwe muri ayo mabarabara. Hariho ibarabara riva aho bita ku Rubaho muri Mutaho gaca aho bita Imwumba ikaduga igashika hafi y'Isangana muri Bugendana nyene. Iryo yose ni inogo gusa, n'ikinga biragorana kugira rihaje. Hari ibarabara riva ku Ruvubu riduga aho bita kuri Paruwasi Rwisabe, naryone riragenewe cane, yaba imoto ibimodokari ntibihaca kubera ko n'ibiraro vyaho biri ku ruzi vyabaye nabi rwose. Abanyagihugu bo muri komine Bugendana basaba abajejwe intwaro kwikubita agashi bagakora ayo mabarabara kugira uruja n'uruza gorohere bose. Uruganda rwa Erupeya niturashobora kuronka musitanteri wa komine Bugendana Ciza Merikiade kugira twumve ico bariko barakora mu kugarukira kuri ayo mabarabara. Iyi muriko murakurikira ni radio Erupeya ijwi y'abanyagihugu. Mukanya cyo dutandukira igice ca nyuma cyano makuru. Erupeya. Mu kiganiro kw'isoko c'uno munsi tugaruka ku vy'umukuru w'igihugu aherutse kwiyemerera agenwe kurongora umuryango wa Afrika, aho harimwo ibijanye no kugwanya abitwaje ibigwanisho. Kw'isoko mugishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Agishikirizwa uburongozi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yariyemereye ko agiye gufasha mu bice birimwo intambara no gutorera inyishu z'indyane muri Afrika. Yamara ayo majambo akaba atanyuze bamwe mu bakurikirana hafi vya politike, aho bibaza ku bushobozi bwo gushira mu ngiro ivyo yiyemeje hafatiwe ku bihe vya politike n'umutekano Uburundi burimwo. None umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azoshobora gutorera inyishu ibibazo vy'umutekano muke mu karere na cane cane mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, co kimwe n'imigenderanire itari myiza Burundi bufitanye n'u Rwanda. Inyishu kuri ivyo bibazo ni muri kino kiganiro kw'isoko co kuri uyu wa 18 Ruhuma umwaka wa 2026, mukaba mugira mukirizwe na Jewe Bertrand Ngendakuriyo. Kazi. Mwijambo mukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije ashikira amabanga yo kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Evariste Ndayishimiye yashikirije ko agiye gucecekesha ibigwanisho kandi akitaho gutorera umuti indyane ziri muri Afrika. Ariko rero kuri bamwe biragoye ko ivyo yiyemeje
naho biri mu ntumbero y'uwo muryango atavyo yoshobora mu gihe mu gihugu ciwe hibonekeza imigwi y'inkorabara ikomoka ku mugambwe wiwe CNDD-FDD umugwi w'imbonerakure bamwe bakaba babona ko imvugo yandayishimiye ariyo kuryosha abamwumviriza kuko atabushobozi afise bwo gushira mu ngiro iyo migambi ido nido tubibaze mugenzi wacu Reverien Bazikamwe. Mu kiganiro Evariste Ndayishimiye yahaye abamenyesha makuru igihe yaraheje kwakira amabanga yo kurongora umuryango w'ibihugu vya Afrika yaremeye ko agiye kwitaho cane ibibazo vy'intambara zugarije ibihugu vya Afrika mbere akanashigikira umugambi w'uyo muryango wo kunumya ibigwanisho eka n'iyindi migambi yose y'amahoro. J'ai exprimé la profonde nasuye ikiraje ishinga Burundi ku kibazo c'indyane zihanze ibihugu vya Afrika kikaba ari naco gituma ibihugu vya Afrika bitigera bitera imbere mu bijanye n'imigambi yashizwe imbere n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Uburundi bwariyemeje gutanga intererano yabwo mu kunumya ibigwanisho no gushigikira imigambi yose y'amahoro muri Afrika. Renforcer les mécanismes africains de paix. Yamara rero kuri bamwe Evariste Ndayishimiye ubwiwe vyogorana ko iyo migambi yiyemeje ayishira mu ngiro mu gihe asanzwe nawe afise ivyo bibazo mu gihugu arongoye kandi akaba abifisemo uruhara runini ku kibazo co gucecekesha ibigwanisho. Harababona ko atanyishu yotanga kuko yahoze arongoye umugambwe ari nawo mushize ku butegetsi ufise umugwi w'inkorabara w'imbonerakure. Izo mbonerakure zikoreshwa kunumya uyo wese atavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD zikagirizwa kwica abanyagihugu, gufata ku nguvu abakenyezi zitwaje iterabwoba n'ibigwanisho zihabwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Nayo ku ntambara ziri muri Afrika bamwe babona ko atawo mwizera kuko inyifato yerekanye mu kibazo kiri hagati y'abanyekongo aho kubumvikanisha akaja kwifatanya na leta ya Kongo eka n'iyindi migwi y'iterabwoba. Ikindi gituma atacizere kinini yagirirwa nuko azwi nk'umukuru w'igihugu agira imigambi myinshi ku munwa ariko itigera ija mu ngiro. Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba arongoye urunani Seforo Arusha amenyesha ko Evariste Ndayishimiye atabushobozi afise bwo gutsimbataza intwaro rusange mu bihugu bigize ubumwe bwa Afrika mu gihugu iwe byarananiranye. Amenyesha ko atacizera na gito afise ku muntu yafashe uruhande matata ari muri Kongo akongera akananirwa kumvikana n'u Rwanda ko azoshobora gucecekesha ibigwanisho muri Afrika. Kurikira Frederic Bamvuginyumvira. Ubumwe bwa Afrika bwarihaye ingendo ya demokarasi ndetse barasohora n'agatabo kerekana ingene ibihugu byose vyogenda vyisunga iyo ngendo ya demokarasi. Ariko uravye ibihugu vyinshi vyo muri Afrika harimwo cane cane n'u Burundi nta ngendo ya demokarasi iriko irakurikizwa, kandi nukudakurikiza iyo ngendo ya demokarasi ivyara imishamirano hagati mu bihugu vya Afrika no hagati y'ibihugu vyo muri Afrika. Akarorero, iyo haba hari ingendo ya demokarasi mu Burundi nitwari kuba turagiye kugwana muri Kongo, kubera ko habwiza kuba habayeho uburyo abarundi n'abanyekongo baganira kugira ngo umwumvikano uhabe, abarundi bidegemvye abanyekongo bidegemvye. Hari kuboneka uburyo bwiza bwo kumvikana n'abanyarwanda kugira ngo abarundi bidegemvye mu Rwanda, abanyarwanda bidegemvye mu Burundi, abarundi, abanyarwanda n'abakongomani bidegemvye mu bihugu vy'iwabo. Iyo niyo ari indoto ya CPGL. Aho gukomeza vya CPGL urabona iyo bageze. Rero sinibaza ko mu vy'ukuri hari ikintu yojana ngo agiye ngo kuhuza ngo abanyafrika, bwa mbere vyamunaniye guhuza abanyekongo. Erega no Burundi bwabwirizwa guhuza abanyekongo hagati yabo, mugabo ntiyabwirizwa kugenda hagati yabo ngo aze guhengamira kwa banaka agwanire banaka bose n'abanyekongo. Joro naco niteze kinini kuri we. Ibibazo biriho, ibibazo vy'umutekano muke, kandi ivyo bibazo vy'umutekano muke ntavyo yoshobora gutorera umuti. Imvuga vuga ari imvugo itandukanye n'ukuri.
ihushanye n'ukuri kuko ntushobora kuvuga ngo ngiye gucecekesha ibigwanisho uri kurabura ibigwanisho ntibijana ucecekesha ibigwanisho ahuza impande zikaganira kugira ico umuntu yiyemeje no kubishitsa ni ibintu bibiri bitandukanye ukurongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika ni nk'igipimo kuri Evariste Ndayishimiye amezi ari imbere azotuma amakungu abona ko ivyo yiyemeje biri kuberaja mu ngiro ku neza y'amahoro ku mugabane wa Afrika. Nino ngaha duciye dusozera ikiganiro ku isoko ndabayisango ku munsi wa gatatu uza naho butaha. Cyari ikiganiro ku isoko. Arakoze na Bertrand Ngendakuriyo kuri ico kiganiro c'urunani rw'imenyesha makuru ahejeje kudushikiriza. Nino ngaha ciresozerera ano makuru mwakoze kudutega yompi bakozi bagenzanje umwe wese guca yaterereye kugira ngo ano makuru aboneke. Dinye Karondo nari kuri mikro ndabaseze ndabifuriza amahoro y'Imana mu banyu no mu byanyu naho butaha.